nuko vyari bimeze birumvikana muri championnat nkuru y'igihugu cacu c'u Burundi. Equipe Aigle yari kirakira kuri nkuru nziza Pispa Complex, equipe ya Flambeau du Centre kuri journée ya 27 birumvikana ibintu vyari bigenda bimeze neza na neza. Abasore barakoragira bavyitwaramo neza cyane ku ruhande rwa Jimmy Ndayizeye ndetse no ku ruhande rwa Jean Dodier Rukundo. Abasore bagera kuri 11 bari batanguye ku mpande zose, nabo naba bakurikiyemwo. Equipe ya Aigle yari yabanjijemwo abakurikira abakurikiramwo neza cyane. Mwizamu bari babanjemwo ndavuga uwo bita Jean Marie Harerimana, nawe yari yabanjemwo mu gihe Kanyamukenge Nicola Ilagi kapiteni wa equipe Aigle naye yabanjemwo mu mutima wa defense. Sultane Ndakenguruke yarahari, Itabukuru yarahari, Rajab Ininazwe nawe yarahari, Samir Bukuru, Saidi Fataki, Jean Nahimana, Aimé Parfait Irakoze, Jean Marie Iradukunda, Kalim Kamana nabo abari bahari ku ruhande rwa Noir. Mugiye ku ruhande rwa equipe ndavuga ya Flambeau du Centre, nabo bari babanjemwo abakurikiramo, bari babanjemwo aba 11 bakurikiyemwo birumvikana. Kofi Bigiribana yari yabanje mu izamu, Olivier Dushime nka kapiteni wa equipe ya Flambeau du Centre yari hari, Mosi Nduwumwe, Gakiza Emenyandwi, Beni Irakoze, Faustin Likau Kitoko, Amidou Nionizigiye, Usene Niragira, Julio Bamenga Bita, Blaise Ndabanda Bubaha ndetse na Omar Bigirimana nabo bari babanjemo neza cyane ku ruhande rwa equipe ya Flambeau du Centre. Match irakomeza, match iratangura ariko bidatevye equipe nkuru ya mari nkuru Kamana Kali umwe mu bagabo ariko aragenda bikora neza cyane, umwe mu bana ariko aratanga ikizere muri ntabwo ari mu bagabo mu bana umwe mu bana ariko yitwara neza cyane muri equipe ya Aigle no mwaka ashobora no kuvuga ko ari umwe mu basore ashobora no kuba akora byiza cyane canke ashobora kubagira ibimeze neza cyane muri no saison. Bamwita Karim Kamana agiterekamwo hakiri kare cyane kabisa ku munota wa 13 bidatevye. Bamwita Aimé Parfait Irakoze, sore kabisa aza kuba aterekamwo umutwe w'isuguru ku mupira w'umuterekano waruvuye mu mfuruka z'ikibuga. Match irakomeza ariko n'ubundi Flambeau du Centre irataka, Aigle nayo ati ndahari ngomba kuzibira, ariko n'ubundi biza kuba birangira uwitwa Amidou Nionizigiye ku munota 62 ateretse mu gitsindo chambere cha equipe ya Flambeau du Centre, ariko biza kuba birangirira ngaho. Flambeau du Centre akirondera, Aigle ati natwe tugomba kukizibirira. Match iza ko birangira ari bitsindo bigera kuri 2 vya Aigle ku gitsindo kimwe cha Flambeau du Centre. Bona Richardson, equipe ya Aigle dushobora kuyibona mu murongo umeze neza cyane wo gutwara igikombe kuri juru nikurikira. Birumvikana kuko ukuntu bariko baritwara ndetse n'uburyo baje ko batsinda zimwe muri equipe zariko zira bahabwa ko ndavuga nk'imitego uko barako bavyitwara neza cyane. Nimwe muri equipe ubona ko isane yateguye cyane. Ya wivuze neza bwana Bretra ko equipe ya Aigle uno urukino bari bafise na equipe ya Flambeau du Centre rwa urukino muri zimwe ziba garantisa ko bafise amahirwe menshi yo gutwara igikombe cy'uno mwaka, kuko igituma nabivuga namba twagiye tuvuga ko equipe ya Aigle hariho inkino zikomeye, mu nkino zikomeye isigaje hari mu rukino rwa Flambeau du Centre byari bifise hangasha byari bifise aho bishingiye. Igituma nabivuga nkuko ni equipe ya Aigle urukino rw'ibanze bagiye kuri stade Ngoma batsinga igisindo kimwe kusa na equipe ya Flambeau du Centre. Equipe ya Flambeau du Centre ni equipe ubanyene ubona iri ngaho uvuga ngo irakarira ama equipe akomakomeye cyane, kuko namba twabonye Flambeau du Centre hagarika Bumamuru, twabonye Flambeau du Centre itsinda equipe ya Olympique Stade, twabonye Flambeau du Centre itsinda equipe ya Rukinzo Football Club, twabonye hagarika equipe nka Vitaro Football Club. Wumve ngo ayo Mike twabonye kandi itsinda urukino rw'ibanze itsinda equipe ya Aigle wumve ngo ayo ma equipe yakabwirizwa kuba nayo atinye equipe ya Flambeau du Centre. Tuma ndavuga ko kaba kuba atinye equipe ya Flambeau du Centre ni equipe izika ya challenging, kuko uno munsi ni equipe tubona ngo mu equipe iroza mu equipe atatu ya mbere kose ditangwe cyangwa ko champion itanguye, turavuga ngo irafise amahirwe yo kuza mu equipe atatu cyangwa mu equipe ane ya mbere. So ngiye equipe ya Flambeau du Centre baramanutse mu ntara ya Makamba
ho byari bigoye kuba bo baza kwizera ko bakura amanota agira ku atatu kuko ni ekipe ya Aigle Noir uyisanze muhira ari iwabo imakamba bigoye cyane kuhakura amanota kuko twibukanye na Bumamuru bari bahanganye ku gikombe yagiye banganya igitsindo kimwe ku kindi so vyagaragaza ko ekipe ya Aigle Noir yari ifise amahirwe menshi yo gutsinda n'urukino rwa Flambeau Centre kubera ni ekipe no munsi imaze kwibona mu murongo wo gutahukana igikombe ca Coupe navyo biriko bibaha izo nguvu ca Primus League iyo nayo ni motivation kabiri bafise motivation iva ku burongozi ndetse n'umwe mu bashimira ekipe navuga utwe ndashimiye Yusufu Nyange namba twabonye ahereza parvera no guha ekipe ya diverse ya Bumamuru atigenda mukoraka ahereza ekipe amafaranga ekipe ya Interstar wumve ngo naho amafaranga wo hanze wo muhiri wabo nawe ibintu biraba bimeze neza ni ekipe kuri organisation cyangwa se ku ntunganyo ubona ko bisa nkaho ekipe yubatse neza bituma navuga ko ari ekipe organisation yabo yubatse neza ni ekipe kuva mu bana bato bari abana bari kumwe n'umunsi muri ekipe ya Aigle Noir bamwe baciye muri ekipe za Panthère Noire baciye muri ekipe ya Tigre Noir iyo twabona ko ari nk'isho ry'umupira w'amaguru mu Burundi kugeza muri kano kanya bariko bagenda bapromofinga cyangwa se bariko bagenda bakurana bari kumwe bamaze kuba ati nakakunda ibi naka hambavuye gukina umupira w'amaguru nakamenya buryo tuganiramo wumve ngo abo bantu nibahurira mu kibuga bazoguhereza umusaruro muzima ni nkuko tubona Iramansi muri ekipe yose Barcelona wumve ngo nabakinyi bakuze bari kumwe uno munsi Pablo Gavera ya Petri Gonzalez abayeho mu buzima umuntu ati ndamenye uburyo tuza kuba tuganira ndamenye n'uburyo tuza kwitwara hagati mu kibuga so bikoreka iyo ekipe ya Aigle Noir yabwizwa kuronka umusaruro mwiza imbere ekipe ya Flambeau Centre nako gato ngiri kuri Aigle Noir ni ekibona ko bagiye bazana umumenyereza mwiza azi kuba mwiza muri projet nziza gitubona avuga ko Jimmy ari umumenyereza mwiza muri projet nziza nuko twabonye abahereza ibikombe bibiri ekipe ya Message de Ngozi muri projet ya Academy Message ya projet yari ya nyakwigendera son excellence president Pierre Nkurunziza ivyo byose byakwereka ngo Jimmy kumukura muri Message Ngozi nuko iriya projet ya Academy Message byasa nkaho mengo i projet hageze ko ivyayo bitariko biratora umurongo reka tumukure hariya ko twabonye yabaye muzima muri projet nziza ndavuga ku burongozi bwa Aigle Noir tumuzanze kudufasha muri projet Aigle Noir agitangura sezo yavuze ko nabana bakiri bato ati abana rero bakiri bato birasaba ko menye uburyo ushobora kuba manager cyangwa menye uburyo ushobora kubatwara atari ko bizosaba umwanya bese barabibonye nibaza ko equipe ya Aigle Noir mu ma equipe yatangura sezo baha amahirwe equipe ntabwo yari irimo yari ama ekipe za Bumamuru ekipe nka Musongati Football Club ndetse na ekipe ya Flambeau Centre ntabwo bayishira kure uretse ko ekipe ya Aigle Noir batayiha amahirwe kuko mumenyeza mushasha ahantu hashasha abakinyi benshi bakuye muri Tigre Noir babana bakiri bato vyari bigoye ko baheza amahirwe ariko Justana na ekipe tubona ko yateye igenda ikurira mihiga ngo bakinyi bateye bagenda bamenyerana na systeme z'umumenyeza Jimmy Ndayize kuronka imbere ekipe ya Flambeau Centre wabona ko performance nziza zabona basore nko kwagira bidondagura ba Kanyamukenge Nikura umunyezamu Jamari Tento yaheruka muri kane uri muzinda ka 200 na baba Kevicho yitungiye na ba Sosten wabona ngo ni ekipe ifise abana canke ifise abakinyi yubakiye kuri ekipe ya Flambeau Centre kunyerera kuri ekipe ya Aigle Noir bisa nkaho ni ekipe ibifise mu mazina kuko ekipe ya Flambeau Centre ni ekipe ifise mu mazina ntabwo tuvuga ngo barategura projet ngo y'abana bakiri bato ni ekipe ngo dukeneye umusaruro iyi nayibona mu ama ekipe za Juventus ya Turino ama ekipe za Barcelona ama ekipe za Real Madrid kino gihe kuko iyi ekipe ya Flambeau Centre ntabwo uvuga ngo uno musi ekipe ya Academy ile prefuse ekipe ya Garage Express nayo twavuga ngo ni sangara ekipe be ya mugabo wumve ngo bakina umusaruro wato na hato bagenda vuga ngo tugene muri Congo tugura umukinyi ahiye aza kudufasha amaze kubagira icyo amaze kuba yumva ko ari umukinyi yoza kudufasha mu musaruro kuko no munsi gituma navuga ngo ile ekipe Aigle Noir ntabwo twahera mu ekipe batanga ibikombe kuko bari abana nta warazi ko boje bagahigana guhangana ku ikombe se nandi ma ekipe amazina yari afise ariko bamwe no munsi bavuga ngo tugende tuzaye bamba tugende tuzaye ba Jeffet ni n'abandi batandukanye bashobora kuza kuduheza umusaruro bikoreka ngo uriya Dodija no Derukundo kuza gutsindwa imbere ekipe ya Aigle Noir bisa nkaho ekipe iri sude ndavuga ekipe ya Aigle Noir byagaragara so ico kwitega gusa nukwinda tukaraba muri yatsinze ekipe ya Aigle Noir yatsinze uno munsi kuruse ku gikombe inyuma yuko ekipe ya Bumamuru itakaje imbere ekipe ya Interstar bisa nkaho amahirwe yagabanutse kuri Bumamuru ariko kuri Aigle Noir amahirwe yiyongereye nibaza ko nta misi nyinshi zigaye ko hase inkino zigera kuri 3 ekipe ya Aigle Noir ishobora kuba inatahukana igikombe kuko uno munsi uravye ibintu bigerereye uravye na motivation iba irimo mu ekipe urabona ko ekipe ya Aigle Noir irafise motivation para pour ekipe ya Bumamuru ndetse n'andi ma ekipe yose akina muri Primus League. Claudio bravo ekipe ya Aigle Noir itsinze Flambeau Centre 2-1 ariko yari match wabona ko yaba Aigle Noir yari kirakina yaba ekipe ya Flambeau Centre yari kiragenda ikina ariko
ndagomba kuba umfashe gato hano hantu ekipe ya Aigle Noir the Fighters baraje kuba batsinda match ni imwe muri ekipe novuga ko yari hari kandi yariko iragenda ivyitwaramo neza cyane turabubye uburyo baje gutsinda ama ekipe nka za Vitaro mu minota ya nyuma turavye uburyo batsinze ekipe ya Mososhuga kandi ukabona ko bayitsinze bigoranye turavye uburyo bariko baragenda bavyitwaramo kuri match za kurikiye navuga ekipe Aigle Noir ubona ko iyo motivation barayifise ariko nabo nko kuri Chelsea namaze kuba nabivuga ifise iri kirava ku burongozi iri kirava kuri bamwe mu match kwa ekipe ya Aigle Noir na cyane witwa Yusuf Ndayishimiye Nyange wari karagaragara cyane mu gutera intege ndavuga abantu basore bakiri bato ba ekipe ya Aigle Noir ariko twabonye project yaje kwa Aigle Noir buri umwe wese yari karibaza eski iyi project ni bwoko eski iyi project aza kubishikana he ekipe nka Aigle Noir eski iyi project niyo kugikombe no mwaka canke niyo kugikombe nko mu myaka nk'itatu iri imbere ariko umwaka umwe wonyene Jimmy Ndayizeye yaraje bivuze ko nawe nko Richardson abivuze tumuzi muri ya potentiel yo kubaka abana bakiri bato canke yo kubakira muri project zimeze neza cyane nabo kaza kuba aguwo umusaruro umeze neza cyane Claudio Bravo tuvuga ko projet y'abana bakiri bato ariyo yaje kubigenda neza cyane cyangwa ariyo ije kubifasha ekipe ya Aigle Noir kuba bariko baritwara neza cyane kugeza kuri kano kamwanya bwana Richardson bwana Bukayo Saka namwe bwe muri ko muratwumviriza nagomba nce hano hantu ndugiraho Richard yadugiye hama mpeze nishuri ibibazo byawe byose bivuze iki ku munsi w'ejo rwa urukino rwiza cyane urukino rw'indwi urukino rwa rufise ikintu ruvuga ku munsi wa gatandatu turi ngaha turangiza kiganiro nabwiye mugenzi wanje twari kumwe ati no kipe ya Aigle Noir no munsi ti ku munsi w'ejo ni umunsi wo gukora affaire ikisekiriza bivuze iki rero twabonye kipe ya Aigle Noir itsinda kipe ya Flambeau Centre bitsindo bibiri kuri kimwe ariko bitavuze ko kipe ya Flambeau Centre nayo yari mbi cyane twabonye urugero rwa bano ba defenseur uyu Beni irakoze na Olivier Dushime bakinira ubugarizi bwa equipe ya Flambeau Centre babaye abakinyi kabisa bazi abasatirizi ba Aigle Noir ku rugero rwo hejuru cyane bivuze iki iyi experience yaranze abakinyi ba Flambeau Centre niyo yatumye ibuza kubonekamo ibitsindo vyinshi ngo Aigle Noir itsinde ibitsindo 2-3-4 bano basore ba Flambeau Centre bivuze iki Jimmy Ndayizeye numumenyereza mwiza kandi akaba mwiza tutamubonye mwiza muri Aigle Noir Jimmy Ndayizeye yicaye muri projet Nziza message ngozi aba mwiza atwara ivyo bikombe vy'umukuru w'igihugu atwara ivyo bikombe vya Primus League atari kimwe canke bibiri ubundi equipe nationale nabwo nyene imwizera imenyereza ntitwavuga ngo haraho yayigize ngo ibe qualifié ariko uko vyagaragara kose vyagaragara ko Jimmy Ndayizeye ko yamumenyereza mwiza ubundi equipe ya Aigle Noir nayo iramuzanyira mwizeye aca yongera shikira muri ya projet nziza kandi hiye ifise abayiteguye kandi ifise abariko babandanya begenyeza kugira ngo iyo projet ngo ibandanye isa neza bivuze ki bwana Bukayo Saka uno musi kipe ya Aigle Noir ni kipe ifise abantu bayihanze amaso hirya no hino cyane cyane uburongozi bwayo si ekipe y'intabwa ni ekipe nimba uno musi tubona Yusufu Nyange atanga amafaranga muri ekipe ya Interstar ati wowe Interstar ndaguhaye amafaranga genda utsinde kipe ya Bumamuru kugira ngo tugire ico dukuyemo iyo ni motivation ya mbere ishobora kukwereka ngo twebwe kipe ya Aigle Noir turafise ikintu turiko turategura ati kandi turafise ahantu dushaka kugera bivuze iki imbere y'uko urukino rutangura nabonye bamwe bavuga ngo mbega nimba ekipe ya Interstar yahawe amafaranga igahabwa amafaranga ngo ize gutsinda kipe ya Bumamuru ubwo ekipe ya Burundi Sport Dynamique ntihaviza kongera guhabwa amafaranga kugira ngo bongere batsinde umukontra direct wa Aigle Noir bivuze iki izi project Sport Dynamique ntiyotsinda nuko boyiha amafaranga ntiyo ishobora izi project rero zivisa abantu bwana Bukosa Kanarshare bariko begenyeza izi project ni project ziteye ubwoba so uru rugero rero rwa Aigle Noir nimba twarabonye za Panthère Noire tukabona harimo abana bato bavamwo bamaze kuza bagahabwa icizere muri ekipe nkuru
bakagaruka bakaba ikintu no kwita moire épinière ya ekipe bakayiheka bakongera bakayigeza ariko nashaka gato bahetse ekipe ya bahetse Panthère Noire ntabwo bahetse ekipe ya Aigle Noire bahetse Ngozi City nako iyi ninde Tigre Noire ntabwo bariko barayeka ekipe ya Aigle Noire ubundi icizere cyaje kuba kivahe kugira ngo bumve yuko abo bana bo bahiyo project yo kuza kuyobora Premier League niho rero ngomba shike erega ubundi nimba umwana wamubonye ari hariya muri Tigre Noire cyangwa undi ukabona muri Panthère hari ariko ukamuha ico cizere ukamuzana ni Jimmy Ndayizeye tuzi ko ategerezwa kuba mwiza nyene mu bintu vyiza kandi nimba umukinyi mwenyewe ariko arafatwa mu mugongo afise ako kantu ka motivation n'umumenyereza nituzi ko atategerezwa kugahabwa rero nimba n'uwo mumenyereza yagahawe ategerezwa kuba mwiza muri vyose ico cizere rero ciza yategerezwa abo bakinyi bategerezwa guhabwa niki kivuga uko ekipe ni nziza ekipe abayiyoboye ni beza barazi ico bariko bararondera n'abana bafise ico bahawe rero guhabwa kino cizere ni kumwe nakubwira ati twari kubona ekipe ya Aigle Noire itsinda ibitsindo vyinshi atariko siko twabibonye bigaragara ko babanywe na bano ba defenseur ba Flambeau du Centre gato Claudio Bravo ari cyamfashe ekipe ya Aigle Noire irarushika yani ma ekipe muri nose kuko nyimba turiko turabona iri kiratsinda nabwo yarifise abo bakinyi beza cyane kurusha bombo nko kwabivuze nabwo yarifise ndavuga abo bakinyi ku mazina kurusha ekipe ya Flambeau du Centre nguko turabona kuko nashima seze gitangura nta numwe yabona neza cyane ko ekipe yande ya Aigle Noire ishobora kuba no muri batatu bazo bari kubaraga baraheganirwa kino gikombe niki ekipe ya Aigle Noire yabujije yani ma ekipe niriwe ndacakure ni motivation c'est la motivation kuko football mu Burundi nimwe football mu Burundi nimwe kibatandukanya kwa Ngozi City ni intunganyo ya ekipe cyitwa motivation uko ufise intunganyo nk'ire ekipe nk'ire ya muri Aigle Noire niba zimumenyeza wese wozana ko guheza umusaruro ubundi ngo ico Aigle Noire ushije ma ekipe ni intunganyo nziza na motivation c'est intunganyo nziza na motivation kwa ekipe ya Aigle Noire nuko ekipe ya Aigle Noire iza kuba irangiza journée ya 27 ku nsinzi batsinze ekipe ya Flambeau hajya ngo basigaje urukino rumwe basigaje urukino rumwe ekipe runyanyagiramo neza cyane ama ibintu bandanye kugenda bimeze neza cyane.